rero abo twabanye ku mbonesha kure ku Gasako TV, tukaba uyu munsi dufise ikiganiro gikomeye cyane, ikiganiro tugiye kugirana na bamwe mu batumire, tugiye kuganira ku ngingo imwe yonyene iza kutubwira kutwinjiza mu mwaka mushasha n'iyiza gusoza umwaka tumaze turangije mu masaha make yari imbere. Dutangura no kwidondora kuri mikoro muri kumwe na Roger Nirashimirimana, ubuhinga bw'ivyuma muri kumwe na Pascal. Reka rero duze gutangura ikiganiro cacu donido duhera ku mwidondoro w'abatumire bacu. Turakora mu kici? Murakoze cyane, nanje nitwa Ndikuyimpaye François, umunyengozi ku Gasaka nanje ndakunda ku Gasaka Web TV n'ibiganiro byabo, kandi ndashimiye cyane ku mwaka w'uyu munsi. Murakoze. Kaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Tuje kandi mu buryo turi kumwe nande. Turi kumwe na Ciza Eugene. Benshi banzi nk'urongoye ya Kanombe. François asimba kuri Jewe ndi umukozi w'ishyirahamwe ryitwa ADI. Yego, mu buzima bwa misi yose kandi ndakora n'ibindi byinshi cyane, ndihangira imirimo. Yego, gukora n'ibikorwa by'Imana rero. Murakoze. Oya. ububafu turi kumwe nande. Oscar mpagaritse yego abatunzi biri mu bisanzwe Murabona ko dusigaje amasaha make cyane kugira ngo twinjire mu mwaka mushasha turangize n'ubundi mwaka. Tugiye kuganira rero ku kintu kimwe gusa, ubuzima guhera mu kwezi kwa mbere kwa 2024, ubuzima bwagenze gute kwa François? Jewe umuntu asanzwe yizera Imana, ni ukuri ntacyo ndayishinja. Umwaka watanguye umengo ntumeze neza, ariko mu nyuma byatinze biratora umurongo. Yego, ubuzima buragenda neza gushika uyu munsi. Ndashimira Imana ko hari ivyo yadushikanyeko, hari ivyo tutari twiteze ko bizoshika, ariko byarashitse. Ubu turi mu bintu byinshi cyane, na cyane cyane dufatiye ku migambi y'iterambere twagiye dukorana n'abana bariya n'urwaruka, naho dukora dusanzwe duherekeza urwaruka cyane. Hari byinshi rero nagenda higira, ubuzima bwaranyigishije guhera mu kwezi kwa mbere gushika uyu munsi. Nize byinshi kandi mfise byinshi byo gutanga. Warize udafite ikayi n'ikaramu? Yego cyane. Jewe reka ncinihera ko jewe uyu mwaka naragize ibibazo kabisa, ariko kandi ari vyiza narose, nivyo na bibi narose kandi zashikiye. Muri make mu kwezi nyene narabuze umuntu wo muri famiye, murumva ko ari ibintu bibabaje cyane kandi rimwe yindi nyene Wihangane. rero wowe François, ku bintu wari warapanze ugiye muri kalendare yawe canke kalendere yawe canke ndatuvuge nimba ikirangabikorwa ciwawe, hano wagize waranditse imigambi uzorangura muri mwaka uheze kugira turangize, ushobora kujanisha n'ibice bingahe kwijana ku biba byarafashe ubu? Jewe ndavye ivyo nategekanya, ivyo namfise ku mutima, nkavuga nti nandika ibi nivyo nshaka kuzoshikako, novuga yuko 70% ivyo nashatse gushikako nabishitseko, kandi n'ibindi ndizera neza ko uwo mwaka uzotangura mu ntango zawo neza, bizotangura gushika kandi cane. Ego. François, niki kicamubabaje uyu mwaka turangije, niki kicamunezereye? Novuga nta bintu byinshi bikimbabaza, ariko waratinze cyane, ariko novuga ngo narabazwe cyane iyo mbonye abantu bariko baragenda mw'ibarabara, yari gufata akamoto ntagafate kandi afite udufaranga. Carambabaje n'ubundi buzima nyene busanzwe bw'igihugu, ariko icanezereye cyane ni uko hari ivyizigiro vy'uko tugumana icyizere c'uko ibintu biteza kugenda neza, kandi dukoze tukabishira ku mutima neza, ibintu bizogenda neza cyane rwose. Yego. twunguruze tuje ku rundi ruhande, tuze turavanga usuke ni gusa fresh ndashimye. tuve muri 2024 tuja muri 2025, ibikorwa wari warashize ku rutonde n'ibiki byoba byaraciyemwo bitaciyemwo navyo byagenze gute? je byaciyemo yego nko ku rugero rugera nko ku 85%. Urumva mu ijambo rimwe
muvyo naplaninze vyagenze neza uko nubwo ngo harimo kenzo gusa mva zitabaye nyine ashevye nawe uvyumva. icagushimishije icakubabaje Icashimishije plan zanje zarashizweho, ivyo ni icambabaje basi muri plan naraplaninze kubaka urugo gushinga urugo narabishinze mugabo icaciye kimbabaza n'ukuntu naciye nsanga nagiye gushinga urugo nsanga ibiciro vyaraduze numva camba umugabo ebana mu bihe bigoye cane arababajwe n'iduga ry'ibiciro ariho mbere y'umugabo wawe nyene nasanze wararaye ubusa mani sinaraye ubusa gusa bro hakoze nyine imipango ya Mungu warikopesheje hanyuma kuri botike biranga narikopesheje biranga nyine abaniga kuri botike ntibemera mani ku buryo basigara bavuga nyine ngo wapi nuko mani babijyana umutima w'abantu kubura icyo bishita mugihe cyo nshima Imana vraiment narahangayika nkasufurika mbonka cyane narose we ndyoherwa ku rundi ruhande Madalisa umwaka urarangiye n'ibiki warasabye Imana yagushikanye ko ni gute urimo urategura umwaka mushasha ivyo nasavye Imana yashikanye ko ni vyinshi ishimye kubivuga ariko aho ngeze ubu ndashimye yego biraryoshe kuba umuntu akiriko muhira mukase zafashwe uronka ahantu ugenda ukicara n'amasaha na makeya ukaguma wungura ubumenyi yego ico uragishima muri uyu mwaka ndagishima cyane ivyakubabaje mu mwaka muri uyu mwaka muri make nta vyambabaje usibye yuko nyene umuntu atabura abona bikeya ndababazwa no kubona abana ariko bamwe bakiryamye mu mabarabara ico kintu kirambabaza cane gusumba ibindi yego abana bakiryamye mu mabarabara ushatse kuvuga abamayibo yego hari igihe ushobora kuvuga mu mabarabara ariko ndaza nko ku kazi nkasanga mu masambiri hariho abana bagisinziriye hajya ku kaburimbo ico kintu kirambabaza cane tukiri ngaho nyene uca usaba iki icyambere ndasaba ababibona bafite icyo bubafasha yuko boshobora gufasha abo bana bakava mu barabara kuko ni ikintu kibabaje cyane wowe uraryama mu nzu abandi bana bari hanze urumva rero ku bantu bafite ubushobozi nka leta n'abandi bashobora kunganira leta bashobora kugira icyo bafashije kugira ngo abana bamwe boroherwe wowe uti 2025 zero enfant mw'ibarabara nibyo yego 2025 zero enfant mw'ibarabara uwo ni umugambi ukomeye cyane kandi abariko barakumviriza kandi bakorerako kandi birashoboka kabisa birashoboka ugasanga abavyeyi ubwo n'uruhara rwa leta n'uruhara rw'abavyeyi n'uruhara rw'amashirahamwe akorera mu gisata c'abana ukagira ico wokora kugira ngo umwana urya mwana ari mw'ibarabara nyine si ikibanza c'abana co mw'ibarabara si ikibanza c'abana ahubwo umwana ikibanza ciwe ni kw'ishuri tugaruke ku rundi ruhande kizaye jewe twakwibagiye wewe umwaka wa 2024 wakugendeye gute ibyo wari warapanze byagenze gute ni igiki cyakubabaje ni igiki cyakunezereye muri mwaka kugira turangize amasaha make cyane yego je mu by'ukuri umwaka wa 2024 nawubonyemo byinshi ibyiza byakunze bitakunze ariko muri nyamukuru novuga ko umwaka dusanzwe tuzi ko urimo ibice 12 by'amezi je ku bwanje nawubonyemo ibice ayandi mezi wari usimbire wari igice c'amezi 8 hamwe n'igice c'amezi 4 karabaye amezi 8 nayamaze ndiko ndakora ibintu ubuzima bubwiye ndiko nkora ibintu nsanzwe bimenyereye hanyuma ayandi mezi 4 nca ndayamara atamwidegenzo mfise yo gukora ibintu nari nsanzwe nimenyereye uvuze ati atamwidegenzo ufise yo gukora bisiguriye nari mu ahantu nshungeyeho mugaranye ukuvuga ko wari mu gasho udomye ko pole sana rero ayo mezi ico gice c'amezi 4 ni igice ca mbere kidasanzwe mu buzima kuko nico nizemwo ivyigwa byinshi cyane ukaba rero Imana yaragukuye aho hantu urabona ko
umwaka ndawuhimbaje neza uri mu muryango nidegemvya ndi mu muryango ico rero ndagishima Imana umva naho nari aho hantu simvuga ngo vyarambabaje cane kuko nari mu vyigwa nariko ndaca impamyabushobozi ya kaminuza irengeje y'ubuzima kuko iyo umuntu ari mu gasho hariho ivyigwa vyinshi ahakura atopfa amenye yidegemvye rero navyakira ugutandukanye muga kuri jewe kambere akaryo ko kwiga ivyigwa vyinshi ntopfuye nize harya hariho abantu bashikiwe n'ikintu kibi baca bihebura mugabo rero ikintu ko kije kose jewe ndafise ukuntu ndacakira kandi ahubwo nkakigobotoramwo ivyiza naho coba ari ikintu kibi jewe kubwanje narakigobotoye n'ivyiza kuko naraciye impamyabushobozi y'ubuzima ya kaminuza irengeje ntopfuye PhD muri make namanumva bakunda kuvuga ngo agashongo ntigatera umwaku nivyo iyo umaze igihe uviriyeyo ko ari sanje mbega uko n'ukuri kuko ico nabonye coco mu gasho niho ubonera abantu umuntu atahora akuvugisha yumvise yuko uri mu gasho aca kuvugisha akaguha akapore akagira ikintu agufashije rero urashobora kubona ibice 90% by'abantu baruzi yuko ari abasi bawe mugabo ugasanga mu by'ukuri barabakunze canke ugasanga mu bice 90% by'abandi baruzi ko ari abakunzi ugasanga bari abantu nyene b'abagenzi basanzwe mugabo atari babandi b'inkoramutima abagenzi ko bavuga ego cane tugaruke kwa France ni igiki niyihe ngeso wohanura abantu gusezerera muri 2025 2025 jewe ndifuza ko uwo mwaka wo kudatana kw'imyikomo abantu akareka gutana ko imyikomo avuga ngo nakari gukora kugira ibintu bigende neza cyane cyane ugasanga abenegihugu bariko baravuga ati abatware nibo baturiye batwaye nabi canke ibiki bifuza yuko 2025 uwo mwaka umuntu wese yiraba akabanza agakora kuko iterambere canke kubaho neza mu kibano une bonne vie communautaire biradusaba yuko umwe wese ahagarara neza avuga ati jewe uruhara rw'iwanje ivyo nategerezwa gukora ndabikoze kandi ndabikoze neza nico nohanura abantu kuko mu vyo nagiye mbona muri uwo mwaka uheze habaye imidogo myinshi aho uciye ukabona abantu baridoga ahubwo bakidoga umwanya muri musumba uwo bokoze rero ikitagenda neza birashobora kubaho ariko ico twategerezwa guhagararako nuko duhagarara ku ruhara rwacu umwe wese ico utegerezwa gukora kugira ngo uterere agacumu k'umwe ibintu bigende neza haba mu kibano cyane mu gihugu ego akoze cyane Prosper ni igiki niyihe ngendo wobwira abantu muri rusange societe ko yo ihagarika kuva tutangura mu mwaka wa 2025 je guhera 2025 nohanura abantu kurwanya ibintu bibiri gucererwa no ikintu cya mbere vraiment aho gucererwa ku kintu cyo cyose no kudacika gucererwa no kudacika intege mu kazi kariko kose umuntu arimo basha cyane kuko gucererwa niwo mugenzo mubi wa mbere utuma ibintu byose tuguma twigira hanze nibi nuko tuca twiyorohereza wango ntacyo ngo n'ubundi kubera ko nimba wari gutangura akazi 2:00 ugatangura 2:15 iyo minota 15 ntuze kwiri urumva ko uba wibye tuvuge kuba wibye plus haro n'ukuntu cya twitwaza noneho ngo kwezi kose ngo harimo iminsi 30 ngo nzoca ndayari amasaha nzoyangeje ibona nzoca ndabikoreje burya rero isaha imwe cyangwa umunota umwe ugombye wiyumvira ngo uzokoreje ngo uzokirane ni kuri arabivuga mwize ngorota bavuga gute ngorota perdi ne revient jamais byo bakarusho rero atavyo kuza turatumwanya ngo ducererwe ngo nzohariha ngo n'ubundi kwezi kuracyari mu minsi 30 icya kabiri urumva aho tuje dushika kuri bya bindi no kuvuga kariterambere rusange nyene tukaraba yuko vraiment bya bindi byo kwikopesha kwita gukoresha umwanya ya hanyuma ikintu nashobora cyembuza ati kudacika intege urabona nyine mani no buzima buragorana buragenda ukuntu nyene nawe ukabona nyene karimo ariko nyene nuko nyene ibyo nyene pazu nyene ntawe cyo
kirazira rero ko twocika intege je ndasaba yuko twocika intege tubonye ikitagenze neza apana guca turavuga ngo urumva ngo niyo yayo hari abantu tuca twitwaza ngo no muri bibiliya ngo n'ivyango vyari vyaranditse ngo bari baravuze ukuntu no niba Ishimwe Ciza Eugene, yego dusigaje amasaha makeya ngo twinjire mu mwaka mushasha, umwaka mbere dufisemo n'amatora. Ni igiki wewe wovuga ati iyi ngeso tuyisezerere iherane na 2024? ubunebwe kuko hamwe twese twoja ku kivi tukavuga tuti bure jewe ngira nkore kandi dufise ihangiro neza na neza ubundi bwacu bwoca buba ya paradizo twumva mu vyanditswe kuko burya mu Burundi bwacu ni igihugu ciza gifise ivyankenerwa vyose ku muntu ari ku kivi nka jewe ndi mu burimyi hoho imvura iragwa izuba rikaka Ifumbire ikaboneka, yego iraboneka kandi hari ikindi naco erega ibi vyatsi navyo nyene bifumbire ko rero baca bitwaza ngo ingwange yatevye oro na kera mu Burundi twararima ico ni ikindi cigwa tuzogarukako. Hanyuma ingeso wavuze ingeso imwe yonyene yohebwa muri beneficiaire, ubunebwe bica bijana nabi nyene vy'ibigara iyindi ngeso kwidodoma kudashima harya iyo uriko urakora ugakora udashima uba uriko wewe nyene uriko uriyaturirako ibintu bizogushikira Mada Isa wavuze ati zero enfant, ati nta mwana n'umwe twifuza kubona mw'ibarabara mu mwaka wa 2025, ati ababifisemwo uruhara ni harimo leta, harimo amasosiyete, harimo imiryango, harimo abavyeyi, harimo umuntu wese yogira ico aterereye w'umurundi canke umunyamahanga kugira ngo umwaka uza ntihagire umwana umwe ashobora kwibonekeza mw'ibarabara. Ico ni ikintu gikomeye cyane wavuze, ariko kandi ntitwongera tukubagije iyindi ngeso mbi yoherana n'umwaka tugira dusezerere. Iyindi ngeso mbi yoherana n'umwaka novuga urwango, kuko no kugira ngo abo bana dushobore kubakura mw'ibarabara ni uko twokurako urwango tukahashira urukundo, kuko ivyo vyose haba muri sosiyete kanaka canke n'ivyo leta idukorera kubera urukundo. Karibu turabose umushitsi mushasha nawene yari ku rutonde rw'abaza kwicara baza mu kiganiro, ubanze uramutse gatoya bariko badukurikirana kugira ngo kari turasoze ikiganiro. Ndabahaye mwiriwe abariko baradukurikirana kumbonesha kure ku Gasako TV, nk'uko abarongoye ikiganiro bariko barabitumenyesha. Shitse ikiganiro kigeze hagati mugabo hariho vyinshi nagiye ndumva, cane cane muri iki gihe turiko turagira ikiganiro co kurangiza umwaka kurangiza umwaka wa 2024 dutegurira umwaka wa 2025. Nk'uko jewe ku giti canje nk'uko ndabibona uwu mwaka ugomba utangure uca utangura hasigaye amasaha makeya, nibaza ko ata masaha menshi asigaye kugira uwo mwaka wa 2025 tuwushikemwo. Nifuza yuko woba umwaka wo kwirimbura aho bitagenze neza, uyu mwaka ugomba urangire cane cane mu gutera imbere, haba mu gukora, haba mu kugiranira urukundo, na cane cane babandi twirigwana, kuko benshi imiryango yacu tuyisiga muhira benshi tukaza mu buzi, cane cane babandi twirigwana mu kazi nibo tuba dukwiye kugiranira urukundo cane, kuko nivyo turiko turakora bizotera imbere. Hanyuma urakoze cane, mu mwaka tugira dusozerere ni iki cakubabaje mu majambo make cane, ni iki cakunezereye ubana neza ko n'ikibazo ni iyihe ngendo mbi wobwira sosiyete dusanzwe tubayemo canke umurundi wese n'umunyamahanga, ingendo mbi yohagarika kugira ngo umwaka wa 2025 uzogende neza? Ndiko ndaraba murambagije ati mu mwaka uheze mu mwaka ugomba urangire ni ikihe kintu cakubabaje canke ni ikihe kitagenze neza n'icagenze neza. Mu bisanzwe sinovuga yuko vyose vyagiye vyera derere, ariko nka vyinshi vyagiye bigenda neza. Icambabaje cane nuko ivyo nariko ndategura uyu mwaka urangiye vyinshi ntabishitseko, haba mu kazi nkora,
nkuko nari niteguye ko intego zo gukora siko nagiye nkora bivanye no kwijajara twavuga yuko twijajaye cyane ntitwamenya ico turi n'ico dutegerezwa gukora ico nico ca mbere cambabaje mu vyagenda vyo binezera nayanezerejwe cane n'ivyo twashitseko hari vyinshi twagiye dushikako tutari tuzi ko twoshikako turetse haba mu kazi haba no mu bindi dukora vyo hanze ni vyinshi twagiye tugerako. ingendo mbi wobwira abarundi canke abanyamahanga dukwiye gusezerera mu mwaka kugira dutangure n'iya nk'ingendo mbi dukwiye gukuraho uyu mwaka tugiye gutangura wa 2025 cyane cyane ni kuhakura urwango ntaco rushikana ku muntu kuko iyo ugize urwango kenshi usanga n'ivyo wateguye gukora atavyo ukoze bivaye n'ivyo uciye ugenda wimvira mu mutwe bitameze neza cyane cyane je nico mbona yuko twabanza gukuraho urwango kuko urwango niyo soko y'ibibi byose ariko tukijukira cyane urukundo gukundana hagati yacu yabo dukorana yabo tudakorana ndetse nabo tuba turi kumwe mu karere ugasanga dufitaniye urukundo niho tuzoshika ku iterambere rirama tukagiranira urukundo ndetse uyu mugenzi wanje hari ikintu yavuze cerekeye abana bo mwibarabara kuko dufite urukundo nta bana bo mwibarabara bobaho urukundo nirwo rutuma abana bo mwibarabara bahava kuko na twebwe ku ruhara naho ntashoboye kwidondora ndi umumama w'abana babiri kuko iyo tugiye turatanga indero mu ngo zacu nivyo bituma n'abana bacu bataja mu mabarabara kuko kubera rwa rukundo tutagira tutumva ko twogira urukundo n'abandi bana tutavyaye niho usanga abana benshi bari mu mabarabara rero nashaka mbavanure n'ingeso mbi kandi nsaba n'imbabazi abo nkaba naratsitaje bitagenze neza ni benshi birashoboka nkaba bitagenze neza nkuko babishaka ariko ndasabye imbabazi aho bitagiye bigenda neza nibaza ko umwaka wo kwirimbura tukagenda dukosora bitagenze neza haba mu gukora haba no kuba nabo tubana nabo twirwana kugendana ubuntu no guhariranira nivyo vya mbere mbona uyu mwaka two kwirimbura. urakoze cyane tugaruke kwa François tutagusozera ikiganiro François ni bande canke n'abahe wokuriza umwaka mushasha tugiye gutangura mu masaha makeya cyane ndashaka kwifuriza umwaka musha muhire abantu guhera ku miryango yacu ariko ndagomba mpere cyane ku bantu twakoranye ibikorwa bidasanzwe by'Imana nkurikiranye na mwebwe twamenye twari dusanzwe tuzinanye ariko muri iki gihe twamenyanye cyane kandi gusumba uyu mwaka karabaye ndabashimira cyane twagiye tubana neza imigenderanire ari myiza nifuriza umwaka musha muhire abo twabanye muri mu gipatiri n'abari ngaha n'abari hanze mu bindi bihugu ariko nifuriza kandi umwaka musha muhire abarundi bose biteguriye kubona 2025 uba umwaka wo gusarura umwaka wo guteramo imbere uba umwaka wo kugiramwo amahoro uba umwaka wo kugiramwo imigisha urakoze cyane François ni nabahe wokuriza umwaka mushasha tugiye kwinjira harimo mama wanje hakaba harimo na famille yanje famille bayagutse rero harimo madamu abana banje hakaba harimo abavyeyi banje nyine navyo bavyara madamu hariho inshuti n'abagenzi harimo cyane cyane bita Brandine ndasavye kandi vraiment umwaka musha muhire ku muntu yitwa mama Angelique umwaka musha muhire ku staff yose ya Kugasaka Web TV umwaka musha muhire kuri staff ya Children's Future School n'umwaka musha muhire kubifuza kunshyigikira n'abankunda bose staff ya BCM yego vraiment hamwe n'abantu bose bankunda n'abanyanka kuko je banyanse je ntabandi bakunda ntacyo bintwara Imana idukunda n'umwaka musha muhire ku bantu bose bashaka kunshyigikira mu bikorwa byanje kwa Viviane ni bande wikuriza umwaka mushasha mu majambo make uwo mwaka mushasha cyane cyane ndabifurije umuryango wanje umugabo n'abana kimva mutima nkongera nkawifuriza abakunzi bose mbonesha kure Kugasaka Web TV n'ubutabazi butagira imbibe kuko maze imyaka ishika kuri 3 ariko bundera
ndabashimiye cyane, ndashimiye abashefu bantwara, nohera kuri shefu wanje Shimirimana Roger, azogira umwaka mwiza, icyo yifuza cyose Imana ikimugezeko. Sinoreka kwifuriza umwaka mushasha Mizero Anise, ndetse sinoreka kwifuriza umwaka mushasha na Nyandwiribe, sinoreka kandi kwifuriza umwaka mushasha nabo twahora dukorana bose baciye ku Gasako TV, kuko yari mbonesha kure yabarezi kandi bakunda. Ndifurije umwaka mushasha n'abandi baje n'umwaka, hariho Joseline Ndayishimiye, hariho Arakaza Amanda, Dukenguruke Arthur, abo bose ndabifurije umwaka mushasha, ndetse ndifurije umwaka mushasha nabo twoba tudakorana mu biro bimwe, ubwo twaba turi mu kigo kimwe cy'inyubakwa ya Sokabu, bose ndabifurije umwaka mushasha, ndetse ndifurije umwaka mushasha by'imvamutima abantu bambaye hafi uyu mwaka, abo twagize icyo dushikako uyu mwaka, ndetse sinoreka kwifuriza umwaka mushasha nabo bitakunze ko umwaka tuwumarana turi kumwe cyangwa twiyumvanamwo, bose ndabifurije umwaka mushasha kuko mu bindi bihe twabanye neza. Tugushimire Ada, umwaka mushasha wifurije bane. umwaka mushasha ndawifurije abakirisitu bose basanzwe bawuhimbaza, tubabere umwaka mwiza, baze baronke n'ivyo bifuza. Okay, kwa Ejeni, umwaka mushasha wifurije bande, ni bande ushobora kwifuriza umwaka mushasha mu bagenzi bawe cyangwa mu muryango wawe nabo mukorana bose? jewe ubu abantu bandi ku mutima cane, abantu bandemutse ko kingo nari abo oyi nibo nifurije umwaka Mbe ntamba bavuga ngo ni mu pole sana. by'umwihariko diregiteri w'ikinyamakuru Gasako TV Shimirimana Roger, ubutabazi butagira imbibe ntako atagerageje kubushira mu ngiro no mu ngiro. Hariho rero n'abandi benshi sinoshobora kubadondagura amazina mugabo umwe wese arizi, kuko uwandengutse kariyi kandi arazi ko ntazigera ndamwibagiye. Abo rero ndabifurije iki jambo ry'Imana rigusaba, yego babana n'abababaye, nezeranye n'abanezerewe. nkaca ntera akamo abantu muri rusange bazokurikirana ikiganiro. Umuntu afunzwe aba ari umuntu wo kwitwararika kabisa. Ni iki wobwira gatoya gusa, ni iki wobwira iyo umuntu yumvise ngo yafunzwe, ari abantu benshi baca babona ko ari umuntu w'amafuti w'amakosa, ico kintu kivuga kwiki? Nico kintu ubu abantu bakwiye kumenya. Umuntu arafungwa atakosa yakoze, agafungwa kubera ko umuntu yamwitwariye wewe yipfuza yuko yofungwa, canke agafungwa kubera hariho nk'imvo z'amatohoza kugira ngo babe baratohoje uyu muntu bavuga bati ntitwotohoza ivyo bamuvuga ko yidegemvye arashobora kuzimya amatohoza, canke ugasanga abantu bamufitiye bamwagiriza barikitse mu kiza bakamukorera nabi kugira ngo nyene amatohoza agende Ico nabi. ni ikindi kiganiro tuzogaruka. Ni ukuvuga rero abantu rero bumvise ngo nakarafunze bakwiye guca babona yuko ari umunyamafuti. Ivyo nivyo bikunze gushika abantu turi kumwe mu nyumba, harimo benshi usanga n'imiryango yarabibagiye. Urumva rero mbere nabo nyene ndabifurije umwaka mushasha, nubwo abo twari turi kumwe nubwo ariyo bari baguma n'icizere, ariko Imana irababona bazopfayo. Rero noca ntera akamo abantu muri rusange bumvise afunzwe kumurengukako, kumuganiriza biraremesha, kumuseruka ukamubona biraremesha, kandi nta muntu yigira yibagira umuntu yamurengutse iyo afunze. Urakoze. Reka rero tubashimire abashoboye gukurikirana ikiganiro cacu kuva mu ntango kugera ku iherezo, tubibutsa ko dusigaje amasaha make cyane kugira twinjire mu mwaka mushasha, umwaka uzoba urimo ibitangaza bikomeye cyane, kandi ku muntu wese w'umurundi dufisemo n'amatora, tuyitegurire bizogende neza. Ikindi naco nuko ntogenda ntashimiye cyane abantu bose badukurikiranye
kuva uyu mwaka utangura mu kwezi kwa mbere gushika iki gihe, tubashimira uruhara mwagize kugira ngo ku Gasako TV itere imbere igera aho igeze. Tubahamagarira kandi no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu